Yesu nashimwe. Katuduze ibiganza duhane mwiriwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe kandi fise bitwenge ho ndanezerewe. Imana ishimwe. Kumva amajambo y'Imana meza yo kuremesha twibutse icyo turi nivyo giciro kinini cyane. Amen. Umvise indirimbo nziza ku muntu nkanje atazi kuririmba bingirira ikimaze kinini. Imana ishimwe. Nzi kumviriza amajambo mu ndirimbo akanyibutsa ibintu byinshi. Yamara ko binyibutsa nkumva ishimwe nanje rinduzemwo bakaba baramfashije gushima Imana. Imana ishimwe. Amen. None nkiriko ndasoma canke ndonderaho nsoma singoranye kuko nta ugora umushitsi. Imana ishimwe. Ariko umushitsi ministeri yatumiye bene yoza hano nkavuga ikintu kimwe duhagararanye. Imana ishimwe. Nubundi bavuze ngo nukuramukanya abaramukanya ntibatebana. Imana ishimwe. Amen. Karibu hano. Sinzi umuntu avuze yararongoye ngo ntiyari bwanyumva ingene mvuga ngo ambona. Imana ishimwe. Ngo ahora ndabira ku mutanda wo gusa kuri telefone yiwe. Nanje ni nkuko kuri uyu mugabo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko tukaba inshuti zitazinanye kandi zigiriranira ikimazi kinini ariko atawabwiye mugenzi we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri iyi si tubayemo hari ibintu umuntu agenda ahura navyo ugasanga imitsi y'umubiri yarushe. Amen. Kubera kwirirwa umuntu ategura imitego yumva imigambi y'abanse canke ibindi bintu bigumye kuri we. Imana ishimwe cyane. Iyo rero umuntu agiye kwinjira mu buriri hari igihe agatiro gasa n'akagorana kubwo ibyo umuntu yiriwemo. Imana ishimwe. Haleluya. Jewe rero rimwe na rimwe ariko si kenshi. Imana ishimwe. Hari igihe bishika nyene agatiro nkakabura. Bwana zifiwe. Umufasha wanje ntacyo adakora akagerageza utuntu twose yongirira tunryohera kugira nsinzire ariko nyene hari igihe usanga byanse. Imana ishimwe cyane. Hama ngaheba nkamusezera nkavuga nti yewe isinzirire. Noneho akambwira ati rero ntacyo narisigaje nari gukora ntakoze. Imana ishimwe. Ariko ubwo bikimeze gutyo raba wifashishe bene na chance nabo bagufasha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kubifashisha niki rero nukurondera uturirimbo tw'uyu n'umufasha wiwe. Aba bantu bakora umurimo munini uretse kuririmba abantu ngo banezerwe. Jewe ngomba kumushimira ku bice bitatu. Imana ishimwe. Urumva ndasinzira kasinzira ku turirimbo twabo kateba nkayamiriramwo buke. Imana ikamitiro ntiriwe ndanywa PHÉNERGAN cyahe ngo nywa itabi ntibyokunda ariko Imana ikantabara kubwa amajwi ya bene na chance. Imana ishimwe. Ni vyiza gose. Aba bagabo n'abafasone uyu uyebe n'uwitwa nimba ari Papi Clever na Dorcas siko bitwa mwe mwobamenya bangirira ikimaze kinini n'abandi bagabo bandi n'abafasone bari hari i Kigali. Imana ishimwe cyane. Rero icakabiri nk'umwigisha w'ingo n'imiryango aba bagabo nkunda kubirefera ko cyane urugo rwabo kuko umaze kumenya imibabaro agahinda n'intimba biri hagati y'abantu bubakanye kutumvikana kwabo hari igihe ubura uhera kugira ngo wigishe abantu urugo rwizugwa ariko iyo mbonye umugabo n'umugore umwe afata igitero ca mbere uwundi agatera ica kabiri bagashorerana bagahimbaza Imana bari kumwe menya ngo rujya rugo rumeze neza kandi
ubwo bashobora kuririmba, kuko benshi bariho baririmba, abandi bavuga ubutumwa, abandi n'abanyamasengesho, ariko batobikora bari kumwe nabo bubakanye. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bikanyereka ingene Imana ishobora kugira urugo neza, bakabicitegererezo cy'umunezero ushobora kuba hagati y'abantu bubakanye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni ikintu kimfasha kubona ingene no kwigisha abandi ivy'urukundo rwo mu rugo hagati y'abubakanye. Imana ishimwe cyane. Amen. Ikindi ndabashimira kindi, bambega icapo c'inuma. Imana ishimwe cyane. Inuma burya muri couple za mbere mw'isi Imana yaremeze kundana ni ingabo y'inuma n'ingoro y'inuma. Mu bantu bavyize bazi amateka yavyo, inuma ubonye iri kiraguruka ikagurukana n'iyindi, tuze wirigura baza ngo nahihitanye niyigenzi yayo n'ingoro n'ingabo. Ukazobona inuma ikuze yigendana, swate yarapfakaye, swate ntiraronka iyindi. Ariko Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni ikimenyetso cyiza cy'uko tubona ibyitegererezo. Ikindi, ijya ndirimbo baririmbye ni yaba nyene ni jewe wa wundi, sivyo yemwe? Irya yigeze kundiriza umugore, ntangura kugira ivyiyumviro bigoye. Watashe muhira, wari wasuze muhira utanze rasiyo, umugore mwasezeranye ku kabizu keza, hanyuma ntimwigeze muvugana nabi, uratashe usanze umugore ari kararira apfunagirika, uravuga uti habaye icyago nyabake. Imana ishimwe cyane. Urumva ko ibibazo bikubana byinshi. Noneho ndamubaza nti yewe banza ureke kurira umbwire na amakuru make. Ati ni meza. Ni meza yo mu marira. Ati ni meza cyane. Sanga yafashe bafure agenda mu cyumba tubikamwe impuzu, ashiramo indirimbo y'uyu n'umugore ivuga ngo ni je wa wundi. Noneho yari yibutse imyaka yamaze agenda gusa, ntiyari umusazi. Oya, kugenda gusa tuvuga kwari ukubura icyo yambara. Imana ishimwe cyane. Muzi yuko tudakunda gutinya kuvuga ubukene twaciyemwo n'ingene twagize ibyago bikomeye mu buzima, ariko noneho ngo indirimbo ivuge, yibuka ingene yigeze kumara umwaka yambaye urukanzu rumwe gusa, wataye isura n'iforoma, ngo aje kuraba asanga avuze akabati kabonye ne kuzuye impuzu, aravuga ngo ngomba gushima Imana. Avuga azana indirimbo ati ni jewe wa wundi. None rero ayishira impande ya garderobe yiwe, ararira noneho imivu iratemba, ariko yibuka ivy'Imana yamukoreye, ariko afashijwe n'indirimbo yawe. None rero wavuze ngo uradukunda, natwe turabakunda ye. Imana ishimwe cyane. Imana yagize neza, yafashije abantu kugira ikuzane kandi uzogaruke. Imana ishimwe. Uzogaruke kabisa. Ejo nimba utazoba uragenda, uzogenda ejo mu gitondo. Ariko mu gitondo ni kare ye. Ni mu gitondo ni kare. Nza ahantu bakunda guhisha amavoka aryoshye y'i Burundi atabi Rwanda hariya. Imana ishimwe cyane. Ejo twogiye kumuha amavoka. Tukamuzimana. Tuzogenda. Imana iguha umugisha. None rero Imana iguhezagire. Reka tuvuge ijambo rigufiye kandi sindanatevye. Imana ishimwe cyane. Hari amajambo tubona hariya mu gitabo cy'Abaroma igice c'8:31, haravuga amajambo avuga ngo mbega uko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Iri jambo rihereza ku kabazo. Ko bimeze gutyo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya
ninde? Amen. Kuko kubana n'Imana abantu benshi ntibabitahuye. Aha Pawulo yaragaze ahantu ubwoba bwose buhera, kuko ntacyo atari yabonye. Abansi baramuhagurukiye ngo bamuburabuze, bamubuze gukora umurimo w'umuhamagaro wiwe, rimwe bakamuta mu gasho, ariko atamutahe canke intervention y'uwundi muntu ahambaye. Imana iri mu ijuru yonyene ikugurura imiryango y'agasho, agasohoka akigira. Amen. Ntacyo atari yabonye. Noneho hagera ahantu aravuga ati imitego yose maze gusimba ko ndayibona, kandi umutego wose waza ari kumurangiza. Ariko agera ahantu aravuga ati ndavumbuye ibanga. Imana ishimwe cyane. Ubwo abatugwanije byanse, nta bwoba bw'abasigaye bakitugwanya. Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko inkomezi z'Imana nubwo wokwegeranya ibisirikare byose byo mu isi, bikegeranya ibigwanisho bikomeye na tekinike z'intambara zikomeye, zigacika igisoda kimwe, ticogwanya Imana ngo kiyishobora. Imana ishimwe cyane. Nubwo ibihangange byo mu isi byo kwimatanya byose bigacika igihangange kimwe, tibyohangana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero abantu iyo bamaze kumenya ko Imana yabatabaye mu bitandukanye byari biteye ubwoba, ukwiye kugira n'iri jambo rikubamwe uti n'ibindi bizoza bizorengana nk'ibya mbere, binsige mpagaze, kuko uwungwanira ni Imana. Imana iri mu ruhande rwanje, ntawe uzongwanya ngo ashobore. Haleluya. Bwana ziviwe. Mu magume yino yo muri 1993 bari badutera inkuru y'umugabo araho. Yari umugabo abanye nabi n'umugore, yari afise umugore w'igikashi. Umugore yananiranye, yari umutima umugabo yawumaze. Hanyuma rero yicaye munsi y'inzu yicurikiriye kubera agatoteza umugore amukorera. Igitero kiratera, hama umwana aza yiruka ava ku irembo abwira papa we ati papa, ati twiruke ngabo baradushikiriye. Ati banda, ati igitero kiraje, baje kutwica. Umugabo abaza umwana ati nimba wavyitegereje neza, muri abo baje kudutera mama wawe yoba ari kumwe nabo? Umwana toya. Atubwo nyoko atari kumwe nabo. Humura ntacyo tuba, kuko Imana ishimwe cyane. Humura ntacyo tuba, kuko inkozi z'ikibi nubwo ntibyokunda. Rero ndagenda kubwira nejo ubonye abansi bagutumbereye, uzubanza uhwebutse neza urabe ko Imana ifatanije nabo. Ni wasanga Imana idafatanije nabo, uze wibera amahoro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Dawidi yagaze ahantu ubwoba burahera, kandi nawe uri Dawidi nta kuntu ubwoba butohera. Imana ishimwe cyane. Dawidi nimba koko yaragwanye n'intambwe, akayaka umwagazi w'intambwe, maze iminsi ndiko ndiga ingufu z'intambwe ingene zingana, cyane cyane intambwe z'ingore ngo nizo zikaze. Intare z'ingore, nimba arashyize ukuboko mu kanwa k'intare akagukurayo amahoro, agatabagwa n'intama zigatabagwa, nta wundi mwasi yogira afise inkomezi nk'iz'intare. Imana ishimwe cyane. Dawidi yakwevye amacumu y'igisirikare cyose cya Sawuli, atize tagitike, nta n'igisoda yigeze yiga, ntiyabaye mu ikambi, ntazi ikintu na kimwe, ariko kubw'imbaraga z'Imana zari kumwe nawe. Abantu bose na bamwe bamudahusha bamutera amacumu, arayasimba, arabasiga, Imana iramutabara. Wagare kuririmba Zaburi ya 4 ageze ku gitero cy'umunani, aravuga ngo nzokwama ndyama nsinzira, ngo atakintu na kimwe ngira gute nicu, ngo kubera namenye neza ko Uhoraho ari we ampa amahoro. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
nubwo wokumva induru z'abaguhiga imana ishimwe cyane haleluya ubwoba nibushire nimba warasuzumye neza ugasanga imana iri mu ruhande rwawe haleluya ntacyo bitwaye nubwo abo guhagurukira baba bakomeye nubwo abantu bahambaye ariko nimba imana iri mu ruhande rwawe nta bwoba kuko bazogusiga uhagaze haleluya nane nsoma amakuru ya Elisa jewe mpora nkunda kwibaza kuri aba bagabo batwitangiye imbere imana ishimwe cyane Elisa ahora mbere igitangaza gikomeye Elisa kubw'amavuta yari afise n'ingene yakorana mpemu yera ku rugero rwo hejuru yakunda kumenya amakuru y'abansi bagomba gutera Isirayeli yamara agatanga amakuru mu gisirikare cyangwa mu burongozi bwa Isirayeli noneho Siriya mu munsi umwe inama irakorana etamajoro yose irakorana iravuga ati dukwiye kuraba tukamenya ninde yama ariko aramurabuza ibitero twateguye kuri Isirayeli sinzi umuntu umwe ababwiye ati hari umugabo yitwa Elisa sinzi amaso yiwe n'iperereza ry'ibingene rimeze ariko amakuru twamenye igihe cyose ngo twiteguye tuje gutera aba yamaze kubivuga bakitegura noneho bamenya bati nta kindi kibazo dufise kugira ngo dutsinde Isirayeli nuko tubanza kwica uwo muntu yitwa Elisa iyumvire renseignement militaire zose za Isirayeli za Siriya etamajoro yose ya Siriya abantu bose bazi iby'urugamba baracapa inkofure bazishira ku rutugu barabanza bakora igicapo cy'intambara ingene zogenda yo gufata nde umusivile yitwa Elisa kubera iki imana yari mu ruhande rwiwe gusa ngo bakora amatagitike yose akomeye kugira ngo bazofate uwo muntu yitwa Elisa baje kumwica rubi bugingo barimo kumushikira amakuru murayazi umugabo yitwa Gihazi arabarabukwa ngo abarabukora agaruka ati turashize databuja turapfuye imana ishimwe cyane haleluya ati mikogote n'ingabo zose za Siriya ziraduteye ariko kubwa confidence Elisa yari afitiye imana ishimwe cyane ayo makuru ntiyamuhabura ahubwo amenya ko Gihazi ataze ko imana iri ku ruhande rwawe imana ishimwe cyane aramubwira ati Gihazi tekana ntacyo tubo uzi ko hari igihe ujya kubwira amakuru umuntu ukamubwira uti biracika birarangiye bimeze nabi akakwitegereza akabona ko umenga nta kintu uri kuravuga ntiwibaze ngo ntaba yumvise amakuru aba yayumvise kandi aba yamenye n'uko ariyo mugabo yamaze kumenya ngo ingufu bafise n'isiri mu ruhande rwanje ntacyo bija kuntwara itekanira noneho Elisa aramenya ikibazo Gehazi afise abantu benshi baririmba imana abantu benshi bavuga imana abantu benshi bobwira abantu imana ariko batazi ubukuru no gukomera kwayo kujya tuyiyumvira si kwingana nini cyane inkomezi twibaza wibaza ngo gukomera kw'imana ngo nuko babuze ifu hamika yiguha oya zirengeye kurondera ifu zirengeye kurondera inzu zirengeye gutanga imodoka zirengeye ububasha bwose womenye imana ishimwe cyane aramubwira ngo reka ndagusengere kugira ubone inkomezi turi kumwe ingabo turi kumwe ugereranye n'iziduteye imana ishimwe cyane haleluya ngo amare kumusengera Gihazi agahumuka akabona imikogote y'ingabo z'imana zikikuje urugo rwa Elisa ntiyasubiye kuvuga ngo turapfuye ndibaza yuko yaciye afungura hama akisinzira akavuga ati imana yigwanire imana ishimwe cyane haleluya bwana ziviwe haleluya imana rero bababwira imana turiko turavuga ni imana kujya bishop yayivuze ishoboye byose ni mushobora byose ivy'amadiploma adashobora ivy'amafaranga adashobora iby'ubukonikoni bidashobora imana irabishoboye nimba imana iri mu ruhande rwacu uwo tugwanya yobane ariko mbwira
uza amakuru ya Yohana. Yohana baramufasha ari umutama, babanje kubiza ingunguru y'amavuta, muzingana amavuta turira. Imana ishimwe cyane. Barayacana arasebura neza, hanyuma amaze gusebura barakura ku murumyo batarekamo umutama ngo bamwice ashe. Imana ishimwe cyane. Bazi yuko ngira atani igufa rigisigayemo yayonza yaheze ngo bapfundure gutya kugira ngo bahe gasupa abantu bari kubakurikira inyigisho za ba Yohana. Aho gusangamo umutama basangamo umusore w'ifreshere. Noneho Imana yamusubirije inyuma imyaka, amavuta yo kumuturira yamucikiye sona, aragenda aroga amererwa neza, ava yari umusore mwiza, ahamya Imana abaho gushika imyaka y'ibirangiye. Ivyo ni wowe ubizi ngo umenye ko Imana yabanye na Yohana mu ngunguru y'amavuta ari iri kumwe na wewe, ngo uheze ngo uvuge ngo abagutera icyo bazokuvugisha. Tavyo ushobora. Imana ishimwe cyane. Ubizi wovuga ati nimba Imana iri mu ruhande rwanje, uwo tugwanya ninde? Rero abantu benshi muhora mumara umwanya munini muri ko mwumviriza muperereza abansi banyu, mugerageza kumenya abaribo, ariko reka guta umwanya. Igihe cyose wumvise ibitero hirya no hino, isuzuma ukeneye gukora ni rimwe gusa: suzuma nimba Imana ikiri mu ruhande rwawe. Imana nimba ikiri mu ruhande rwawe, ibyo abansi bagomba gukora, ibyo bategura, imipango bapanga, imigabo n'imigambi bagira, ibyo ntibigutesha umwanya. Wewe umenye gusa ngo nimba Imana iri mu ruhande rwawe, ntawo gushobora. Imana ishimwe cyane. Ntawo kugwanya. Icyo bakwifuriza ntikizoshika, nubwo bokuroga ntibyofata, nubwo boguteranya ntibavyemera, nubwo bopanga imitego uzoyisimba. Ariko ikintu kimwe abakristo dukwiye kumenya, wamuri kurasuzuma nimba Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Nigeze kumva inyigisho za Gitwaza umunsi umwe, numva avuze nk'akantu keza. Imana ishimwe cyane. Yavuze ati guhunga Satani ntukibaze ngo uzokubita pomaje cyangwa ugira ibindi byo kugwana nawe mugwane gose. Wapi? Yavuze ati uzokora ikintu kimwe gusa: wegera Imana. Nakindi niwamara kwegera Imana ukaje mu bwiza bw'Imana, Satani taho muzuba mugihuriye. Ukuja kugwana nayo uri kurayegera gose. Ahubwo reka guta umwanya ugwana na Satani, fata umwanya wegera Imana, udwebere mu bwiza bw'Imana, aho uzoba uri muri sekirite isire yuko Satani atahazogusanga. Rero nasanze kwegera Imana nibyo dukeneye gusumba gupanga intambara zo kugwana n'abansi bacu. Imana uri kumwe nayo, irakuburanira, irakuvugira, hageze kugwana irakugwanira, hageze kuduza itsinzi iguhebendera ukariduza, abansi ukabaca imbere babona, abateze imitego bari ngaho. Imana ikakugirira neza, ukabaho aho bakugwanya, ukahabonera umugisha, ukaharira ukahavyibuhira, ukahambarira ukabegwa, ukahavyarira ukanashingiza, kubera Imana iri mu ruhande rwawe. Rero turondere kuba turi kumwe n'Imana. Imana turondere kuba mu ruhande rwacu. Ico gihe tuzosigara twibaza natwe, mbega Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya yoba nde? Ntawe. Imana iri mu ruhande rwacu, ntawo tugwanya. Nta mugisha wawe bozibira, nta mavuta yawe bokwica, nta kintu na kimwe bogushobora. Ariko tugire umwete wo kurondera Imana, kwiyeza, gutungana, kugendera mu kuri, gukorera mu muco, kugira urukundo no kugirira imbabazi abantu bose turi kumwe. Dukore icyo Imana tugomba ko Imana ibe mu ruhande rwacu, ibisigaye mu yibiharire. Imana ibahezagire.